Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ikindi kirimba c'umukuru w'igihugu mu Kirundo. Mu myaka itatu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, buri mwaka arashira amafaranga atari make mu nyubako z'ibirimba bimugenewe. Kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, Evariste Ndayishimiye yari aramutse yugurura ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Bugera muri komine n'intara ya Kirundo. Uyu munsi inama y'abashikiranganji yabereye muri iyo ngoro. Ikirimba co mu Kirundo kije ciyongera ku kirimba c'i Kiriri mu gisagara ca Bujumbura, ikirimba c'i Gitega, ikirimba c'i Ngozi, be n'ikirimba akoreramwo i Bujumbura citwa Ntare House. Perezida Ndayishimiye yama mu nyubakwa z'ibirimba. Ikirimba umukuru w'igihugu abamwo i Kiriri carasubiwemwo, cyongeweko ikibanza c'amanama salle de conference. Ikirimba c'i Gitega kiriko kirasubirwamwo bikomeye, aho hariko hongerwako inzu y'igorofa igeretse kenshi. Ubu ararangije ikirimba co mu Kirundo. N'ikirimba Ntare House kirategekanya gusubirwamwo bikomeye hakajaho izindi nyubako. Amafaranga izi nyubako zitwara ntashirwa ahabona ngo abarundi bamenye nimba ari vyo vyihutirwa mu gihugu kirangwamwo ubukene budasanzwe kandi abanyagihugu bakeneye ivyankenerwa vyinshi. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Uraba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure, hama bije bigushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ese vy'ukuri umukuru w'igihugu akeneye ibirimba bingahe? Hari benshi bibaza ibirimba umukuru w'igihugu yoba akeneye uko bingana, be n'ingene hatorwa ibibanza bijamwo ikirimba. Mu mpera y'ikiringo ca gatatu, Perezida Nkurunziza yuguruye ikirimba akoreramwo Ntare House. Ubwo nyene habatangaje ko umurwa mukuru w'igihugu wimuriwe i Gitega. Aha umuntu aca yibaza impamvu Ntare House hitashizwe i Gitega, ahari umurwa mukuru wa politike. Biboneka ko hari ingingo nyinshi zifatwa zitateguwe. Umuntu aravye intara nshasha z'u Burundi, dusanga hari intara zifise ibirimba vyinshi mu gihe hari izindi zitagira ikirimba. Intara nshasha ya Butanyerera ifise ikirimba co mu Kirundo n'ikirimba c'i Ngozi. Intara ya Bujumbura ifise ikirimba c'i Kiriri ndetse na Ntare House. Intara ya Gitega irafise ikirimba c'i Gitega. Mu rugo rwa Perezida Ndayishimiye mu Giheta naho nyene harubatswe mu ntango y'ubutegetsi, hahakwa kumera nk'ikirimba. Aha hasa n'uwagerageje kwigana ivyo Nkurunziza yari yakoze iwe mu Mwumba. Intara nshasha za Burunga ndetse na Buhumuza nizo zidafise ikirimba. Kumbure nizo mu myaka iza zizoba ziriko zirubakwamwo ibirimba bishasha. Gutyo umukuru w'igihugu aze yamane inyubako nshasha. Ariko hano akabazo kagumaho ni agahugu gato nk'u Burundi gakeneye ibirimba bingahe vy'umukuru w'igihugu? Kera umwami w'u Burundi yakenera ibirimba vyinshi kubera yagenda n'amaguru, maze agakenera aho aruhukira ariko aragendagenda igihugu ciwe. Ikirimba cose cagira umwamikazi, ubusho bw'inka n'ibindi vyinshi biranga umwami. Ubwo uyu munsi ibirimba birakenewe nk'uko kwa kera. Ubwo nihopfuma hubakwa amahoteri meza y'igihugu, maze umukuru w'igihugu bakamubikira icumba kidasanzwe agenewe mu gihe yokenera kurara mu ntara. Ikirimba gisanzwe gitwara amafaranga menshi yo kukibeshaho. Ingabo zikirarira, abakozi bakorera umukuru w'igihugu, amafaranga yo kubungabunga ibikoresho vyiza vy'agaciro bikibarizwamwo, ibinyobwa n'imfungurwa ndetse n'ibindi vyinshi umukuru w'igihugu akenera. Ubwo nta kuntu aya mafaranga yokoreshwa neza aho kwama mu gusesagura. Inyubakwa z'urutavanako n'imwe mu nzira zo kwiba amafaranga y'igihugu. Abategetsi benshi iyo bakeneye ingene banyonora amafaranga y'igihugu baja mu bintu vy'inyubako.
uzobona bamwe baduka bakora inzitiro z'aho bakorera, abandi bakavuga ko bakeneye gushiraho ibibanza vy'amanama, gutyo gutyo. Ivyo bibaha akaryo keza ko kumvikana n'ababo ingene bashobora gukoresha amafaranga y'umurengera muri izo nyubako, maze amafaranga y'igihugu akibwa mu buryo buciye mu mategeko. Nta makuru mfise y'ingene izi nyubako z'urutavanako zigumaho mu biro vy'umukuru w'igihugu kuva Ndayishimiye aje ku butegetsi, ariko vyokurikiranwa neza ko bidashobora gukwega ubusuma. Imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza yaranzwe n'umwete udasanzwe wo kubaka ibibuga vy'umupira w'amaguru mu gihugu cose. Iyi myaka 3 ya Perezida Ndayishimiye turi mu nyubako z'urutavanako z'ibirimba bigenewe umukuru w'igihugu. Ntituzi aho bizogarukira, kumbure azogera aho avyubaka mu makomine mashasha yose y'igihugu nk'uku kwa komine Kirundo. Kumbure bizomufasha kwegera abanyagihugu, kumbure bamwe bazovyita iterambere, ariko ubwo ntihakwiriye kwigwa neza ivyihuta kurusha ibindi mu gukoresha amafaranga y'igihugu. Twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook. Ufise ishiyumviro nawe nyene yotwandikira hanyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo muyariko haravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko i Maheba mw'ikambi yahaye indaro impunzi mu gihugu ca Zambia, amakarata ndangamuntu yahawe impunzi. Abakozi bajejwe abinjira n'abasohoka igihugu ca Zambia baratanguye isekeza ryo gutanga impapuro zitatu zikenewe kugira ngo batembere ata nkomanzi. Impunzi zirashima zigasaba ko uruhusha rwo gusohoka ikambi ari rwo rwonyene rwokenerwa kugira ngo umuntu atembere ata nkomanzi. Mw'ikambi ya Maheba muri Zambia impunzi ziratamba kuko bavuga ko amasengesho yabo yishuwe n'abarongoye igisata c'abinjira n'abasohoka igihugu. Babivuga kuko hatanguye gutangwa impapuro ziranga impunzi n'abasaba ubuhungiro muri ico gihugu. Ni urupapuro rwemeza impunzi, ikarata y'umuhondo ishobora kandi gukora nk'ikarata yo kwivurizako, hamwe n'uruhusha rwo gusohoka ikambi ku bavyipfuza. Ingorane ni uko kugira ngo usohoke uje gukora urudandazwa nk'akarorero mu bisagara, utegerezwa kuba ufise izo mpapuro zose zitatu. Tubona ko bica bigorana, tukabona ko urupapuro rumwe rwonyene nk'akarorero, uruhusha rwo gusohoka ikambi rwari kuba rukwiye ubwarwo, kuko ntawashobora kururonka hatari impunzi kandi rurimwo ivyankenerwa vyose. Uko akaba ariko impunzi zisaba abaziserukira, ariko kubw'abarongoye igisata kijejwe abinjira n'abasohoka igihugu nta kwiyorohereza ubuzima, kuko urupapuro rwose rurafise ico rwisangije n'igikorwa carwo. Abakozi b'igisata kijejwe abinjira n'abasohoka immigration bariyamiriza ivyo gusohoka ata musha ku mpunzi zisabwa kuguma mu makambi. Twashaka kubamenyesha ko inyuma y'iri sekeza ata kubabarira bizoba bikirimwo, kuko muzoba mufise impapuro zose z'umwidondoro zikenewe. Abazofatwa bazohanwa hakurikijwe amategeko, kuko kuzoba ari urwangara rwabo. Uko akaba ariko abo bakozi bamenyesha. Nubwo biruko impunzi ziriyamiriza ikimenyane, zigasaba indongozi zabo kwerekana ko impunzi zose zingana mw'ikambi. Ikigo gitanga izo mpapuro kiri muri bloke D road 36, uwuvuye muri bloke A arashobora kuriha gushika ku makwaca 100 yo muri Zambia kugira ngo ashikeyo. Atashe atazironse akazosubirayo. Murumva uburyo bica bisaba uko bungana. Nico gituma dushaka ko habamwo umuco muri ico gikorwa. Uko akaba ariko izo mpunzi zisaba. Ico gikorwa kirashimwa n'impunzi zongera koko n'ikiringo c'uruhusha congerejwe gishirwa ku mezi 3
kwahora hari ukwezi kumwe kumwe kutarenga ubwa mbere. Izo mpunzi zimenyesha ko zizotegerezwa gukora urudandazwa ruto canke runini canke bakaja kuramutsa abagenzi batikeka ko bashobora gufatwa umwanya wose. Mu minsi iheze igisata ca immigration muri Zambia cari cahagaritse impunzi nyinshi mu bisagara, izindi zitegekwa gusubira mu makambi. Ico gisata casigura ko bwari uburyo bwo gutegura umugambi wo kugarukana urutonde mu gukurikirana impunzi. Ikambi ya Maheba womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 27 harimwo ibihumbi 3 baturuka mu Burundi. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe.